Erega abanyago baravuye. Si ndabwire byagenze. Jewe naraje. Burya twebwe twaraje kuvumba ibiganiro yarusha. Niho nafungiye. Barakobako. Twe twaragiye. Wafundi wagiye kuvumba ibiganiro. Turavuze tuti duterezana guca mu biganiro kuko natwe turafise uruhara rwacu rukomeye. Hayo batugiye banyangoma baca n'abaminani bacavuga ngo hariho ngo abasoda ngo bo kwa Buyoya ngo baje kwica ngo abarundi b'impunzi muri Tanzania batora dufunga badufunze we mwitwa abasoda bo kwa Buyoya wese nakubwiye ko nigeze kwa Mayibo bi Dar es Salaam hajya bari bagarutse kutuba bwa kabiri hanyuma jewe singenda bacira umwanya y'inzo chamburi yo nta rero no fete ko twagiye kari twebwe twarabagwanye ariko perezida uriko uravuga akantu k'imigenderanire twebwe inkingi y'imigenderanire uravye nko mu kibano birahumuriza ko yegagiza ati si yose yari ngaha turaza wigaruka ko kumbure ishinge ni si yose yari ngaha mu minsi heze aha mu mbari aha n'amahoro ndabwira abantu igihe bavuga ngo Imbonokazoza ngo 2025 yego jewe ndibuka batubwiye ngo humiriza bari ba ambassadeur Pierre Claver ndayicari ngo humiriza baca bagira amafoto barashiragaho ngo kanura ngo hera umonje gwike nizobimeze ngo higende ngo zizobimeze ngo higitegere gitekani ni yoroke niko yari imeze hanyuma barabivuga je ndabwira nti muri ko baravuga ntibizopfa bishitse ucura bipinga nta mu 2025 bishoboka ivyo bintu ucu bipingiraho nyene baranababaye bati kubona umuhanuza akomeye w'umukuru w'igihugu ashobora kubeshutsa umukuru w'igihugu ivyo yapanze je ndabwira nti ni mu ntegere kugira ugira Imbonokazoza ubanza kuraba umurindi abantu bariko mu gukora nari tugarutse kuri kaya kantu ka tournevis urumva uvuze ati ubuhinga burinda gutera imbere none uracakwirikirana by'ukuri cyanke muharikiranira kure urazi yuko nirirwa mu bya politike cyane cyane byo gufasha Union Africaine n'ahandi ivyerekeye umwuga ubwa mbere na mbere hoho ibyo nize bujya mu bice bitari bike cyararenganywe urabona nivyo washaka ku colonel ntivyakunze bijya byarakunze ntuze ko nagitwaye mugabo nivyo narakomanze yari komanda supreme kayaga ni ubona ka commande mason excellence agenda ka kizigenza kaje nije navumbuye aho kari mugabo cyane no bayifise Perezida NDAYIZEYE bariko ratubwira ivyo abahutu ngene bari abaporona bari batanguye kukwegera bakwiyegereza batumuhuta dasanzwe bashobora kugirangira ni wewe nibyo ariko twariko turavuga cyane cyane ikibazo cy'ukuntu abantu bamwe bari ku butegetsi baryoherwa bagashaka kugumaho ariko ndagaruka rero ku kugene vyagenze donc nkuko nabivuze mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2023 neno ho nahura nabo bantu barambwira ati nukuri tumerewe neza urashobora kuzodutwara nta kibazo hageze mu mpera y'ukwezi kwa gatatu agomba kugenda mu kwezi kwa kane guhera banumva perezida arampamagaye ngo abaporona bamwe barashaka yuko muganira ntangora jewe nkishira mu mutwe yuko ni perezida Buyoya yego nkishira mu mutwe yuko bashaka kumbaza yuko ngifise yamforo cyangwa ikumbera kerekeza cyangwa wabivuyemo bankubita abagabo batatu b'injyamuntu pour kumbwira yuko jewe ndi umuhutu nkazofata igihugu igisirikare kitaravangwa yuko nzoca ndabagurisha yuko nzoca ndabamara twahaririye iminsi 3 kugira uburatenyenya rero ntuhava babandi nyene bambwira vya bindi nibo baje kumbwira ivyo ariko ku munsi wa gatatu ndababwira nti jewe nukuri ivyo bintu muri ko muravuga sindavyemera niba mubona yuko mutagomba guhindura ni mureke cyandagenda mwira president jewe abantu badungikiye n'abantu babure ntemera n'agatoyi bariko baramfata nabi banduka sinsubira wari cegera cy'umukuru w'igihugu nari cegera ciwe sinsubira kuvugana nabo Monsieur le Vice President jewe kwere nabakurungikiye kugira ngo wumve ingorane ndimwo atariko wihangane gato
ico kibazo ndaza kugitorera inyishu narasubiyeho ndabaganiriza ibi byo kuyayata kunywa kayeri n'ibiki hanyuma Perezida caradutumako mu nama twabonaniye aha hepfo niyo bita bede ico gihe arahamagara lo staff ya Frodebu lo staff ya Iprona eta major ngaho yicara aha nicara ngaha n'abandi hariya arababwira yuko hamaze iminsi hari biganiro hagati ya jewe n'aba serukira Iprona yuko twese twamuhaye raporo amaravuga ati ndababwire jewe amasezerano nasinye ndayazi ibwirizwa shingiro ndarizi ndabasavye mutegure kwimika le nouveau président fin du mois d'avril atoni Domitien Ndayizeye nuko abantu twamaze nk'iminota 5 bose kimya nta wavuga n'ijambo nari ariko rero igituma nabikubwiye ni iki Jerome no kukubwira yuko en fait bene abo bantu uri kuravuga ngo barasaba kubandanya muri rusange hari igihe usanga bituruka ku bandi ariko rero wewe udafise igihagararo nyaco cyo kuvuga ati jewe narafashe iyangagement ntegerezwa kuyikurikiza ico gihe ugwa muri ako kamasho ugasanga igihugu gitaye mu kaga abantu rero bose ntibameze gutyo urabona nk'ico gihe uyo yarabakuriye ngo ni kugishitse kandi yarambwiye yuko bamugoye jewe igihe nari ndahari abantu barahari babivuze ngeze kuhava na constitution twaramaze kuyitora yaraheze hariho nababandanije bavuga ngo Ndayizeye arashaka kwituza je narabaraba nkavuga ndi jewe nzobicahe ibwirizwa shingiro mwararitoye kandi rigaragaza yuko ataburenganzira afise mugabo babandi bagukikije batigumaha mutama oya ababivuga nabashaka kwitoza nabashaka kwitoza sinirwa ndabavuga amazina bama bafise mu mutima wabo yuko vyose nza kubihindura bagiye kuvyemera ngiye kuri radio nkabivuga alors jewe rero nashaka cyatonye subira kwitoza mu 2010 oya bijya n'ibindi bindi hariho imbo zishobora gutuma umuntu abikora ayo bari wahinyanyuye ntibyari urazi uko nafunzwe muri 2006 sivyo yego hajya narahatswe gupfa yego haya narahatswe gupfa si rimwe si kabiri sirimwe si kabiri ndabifitiye amadetayi ahakwa wahatse gupfa wishwe 2006 yego nishwe ngandaguwe narahatswe alors hariho ingingo ushobora gufata ufise imvo hari ingingo zikingira nagira ngo wagira wihore numvise imvo oya nihora se domisiyo siyo ngendo yanje yo kwihora kuko iyo mba ushaka kwihora sinari kuja kurabara jawo mu mpimba kandi yari yancira imyaka 13 iyo mba ushaka kwihora sinari kuva mu mpimba ngo nza kuraba Perezida wa Republika son excellence feu Petero Nkurunziza mwaje suya rero voir muri presidence turaganira neza kwake son excellence rabizi kuko ari utuntu twaciye dukora twerekeye gufungura White Stone kugira ngo nshobore kudandaza donc narababaye ko napfunzwe ivyo sinobideha ariko hariho ukuntu ushobora kwanaliza ukabona imvu hanyuma ukayiha umwanya ukugira ngo abantu bashobore kubona ukuri aho kuri kandi bene ivyo birafasha kandi rero kuvuga yuko hajye umuntu babona umenga yanse kuva ku butegetsi kenshi abara bamukikije bagomba kwaguma jewe natanze uburorero bubiri bw'ivyonzi ingenda karodere ngaha ingene buyoya byagenze ingene jewe byagenze ivyo abandi ntumbaza kuko barahari kuko nk'aba president
batwara imyaka 30 mirongo ingahe hawo uvuga ko kuko ari normal ugatwara kugera imyaka 90 ase barundi ejo aho bukera 27 usanga bamukikije batanguye kugira bati uraraba ntuveho caye ivyo birashoboka kuko ari urabona n'ibyo nakubwira abantu bafite akarangamutima k'ivyicaro avuga ati urya ni ari wahari nzoca ndonka ati akava ntaco nzohanoba ndagiyane niho zikunda no guhera ko bintu mwene ivyo ariko agabwire Perezida NDAYIZEYE ivyo avuze ndashobora kubona ibiri mu mutima iwe igihe twari mu nyamamazo mu 2020 je namutelefone nireka guta umwanya ayo mahera uri kuronona ngo uri muri kampanye ayo majwi yawe reka kwiri gutatunganya acabwira arayakwima ati jewe ati baza umukuru w'umugambwe n'ubu ati niyemera ati je ntaguha urumva yuko atazi garabise hanyuma ndatelefona umukuru w'umugambwe wiwe hanyuma acabwira nawe urumva ngo twokwemera amajwi tuyaguhe ingorane ahubwo n'abashinga amateka ngo baca bareka gutorana nacyo bagaca batora twebwe urumva rero nta mutima ntiyagiye kuyamamaza nuko ashaka gutwara urumva ko byari byoroshye ariko ibyo Perezida NTIBANTUNGANYA arabizi ko ibyo by'amajwi agenda haba 93 bahejeje gutora umukuru w'igihugu bari bashigikiwe na RPB na PPR burya hageze gutora abashinga amateka bababwiye ngo twashyize muri yansake nyene ngo mudoza mwigaburire nabo bakatwire turagabura abafrode baca begeranya amajwi yose ya Pepe na Pere mu bashinga amateka ivyo byabaye gutyo bon urumva je nico nkunda no biganiro kuko burya twaciye mu nzira nyinshi kandi biragufasha kumenya ibintu muri cyo gihugu turazi nangi gose cyane Jewe waze yuko muri ivyerekeye ingingo umuntu afata nivyo hari ziva kuri we hari shishora kuva no ku bantu bitwa ngo nabahanuzi nivyo ashaka nanye ndibuka yuko nko 1993 mvuze ko nshaka kuza kuraba Perezida Museveni ngo tuvugane ibiraba kino gihugu ndazi yuko muri Frodebu hari abantu bavuye hasi ati ushakora Perezida Museveni kandi ashobora kuba ari kumwe n'aba baduteye ingorane ngaha ndibuka yuko hari nabagize imyerekano kugira ntuje mu kinama kugira sinjeyo mugabo hanyuma turaganira neza boroboro hata kuganira n'ivyo ngira turagarukako hanyuma inyuma turagendayo mu bantu bari bateguye ivyo naratwaye muri delegation umwe muri bo hamarumviriza nye tuganiye na Perezida Museveni amacabwira ati burya ntiwari wihenze byari byo tugarutse ngaha niwe inyuma yashigikira inzira yo kurondera nyine twoganira ariko rero tubwakira ko tukujya ducawe kuko ibi n'ibindi bibazo burya umunyapolitike nuko muraba neza arashobora gukora ibintu wenyine agira ati nije ngiye imbere mboneke nkuko ashobora gukora ibindi bintu atumya abandi wenyene adaseruka wewe ukibaza uti n'abandi bariko ravuga naho ni ryajwi giwe uzobimenya kurwaiza igihe kirekire nkatwe twize kahise hari usanga inyuma bimenywa bigasigurwa n'abakahise nico gituma ubona buri kino gihe hari ingorane muri kino gihugu ciwacu iyo uri kuregereza ukuri buhoro buhoro ukazura n'abantu banumye babiri hasi icarimwe maze iminsi numviriza abantu kuri ca gitabo je no kwitambere n'agatabo gatonye kandi kwa na General de Brigade Rugigana wumvise ingene abantu ariko barahariya bashushe imitsi yaranze uragira uti ubwo Rugigana hariya nta hantu yafashije kugira ngo kwa kuri turiko turarondera kuri kahise ka kido gihugu bintu byagiye bitugora kuboneke ugiye kuba gutyo niho rero inyuma uzobona uti uwari nyuma yarinde mugabo utigeze umubona kuruze kuri terrain gutyo ari ukabona ibintu bigenda gutyo aha rero ntongera ndi tuze turitonda twe turabarongozi tuze turitonda dushishoze ubone neza niho ugira uti nico no kwirinda niki jewe yoya twaravuganye iminsi ibiri
iheze agize kudeta yiwe yo 1996 yagutembagaje yego naramuhamagaye dushikiwe n'uwaserukira igihugu cya Amerika ngaha n'uwaserukira igihugu cy'Ububirigi ndamubaza imbebuyo yako twaratuganira tugafashanya mbere ni ku bintu icagutumye ufatiye inzira nikiye urabona twasanze umugambwe Frodebu uri kurategura uri kugira ihunyabwoko ry'abatutsi yego sibyo nkora mu mutwe kuko ati twagombye kubatabara ati twagombye kutabara none ko ndigaha rero ndakubwira risangwa se abanyafrode ariko yarateguye ibyo by'ubunyabwoko uwaryiyumviriye akaryandika neza nirijewe ndi kuko bijya zijya arya mabwirizwa ijya ntumbero wavuze uvuga intumbero intumbero z'abatsi mu bwoko zikagora gushira mu ngiro nijya ntumbero nije navyanditse je suis l'idéologue risangwa rero wumva mutwe wawe uvyumva mwihonya bwoko koko hari ihonya bwoko nti uwiyumvira iryo honya bwoko ni jewe simbe ga atoya mugabo urumva rero inyuma je mu buzima bwanje ndashakashaka cyane gose urarondera ibintu buhoro ugatora icatumye iki kiba igihe kiko kiraba mwebwe abanyesha makuru naje narabaye ndabizi mwe murayivuga mu bishobisho butingi biriko birabuko nuko mugabo inyuma umuntu agiye kurondera agatohoza abo umucamanza canke abatoza muri kahise agatora ibintu ntubona ngiye imbona wabuye ubona icyatumye agutembagaza cyukuri kirahari jero Jerome kirahari genda ni intererano uko maze igihe ndabyiyumvira narabyiyumviriye kwera urabona Perezida NDAYIZEYE yari amaze gusaba inteko zo kuza gufasha ngaha mu Burundi cyo ni kimwe cya kabiri yari amaze gusaba ibiganiro hagati y'abarundi hajya bagomba kuba baragiye dans un cadre quelque part bararahira ati kuja muri ibyo biganiro hatwara umuhutu ntibishoboka baraca baravyopera rero Jewe nigituma ndabivuga gutyo nta muntu yabimbwiye ni rezonema yanje ngira hanyuma nacyo gituma amaze kugifata haje delegation ya Nyerere muri Tanzania umwaka wose basaba ivyo biganiro yararahiye ati sinzoza kuganira hariya kugira ngo tumenye imvo twagombye guserereka turarungika umuntu ashobora kumwegera aramuganiriza niho yamubwira ati umva ndababwire jewe mve ngaha ngende yarusha cyangwa handi kuza kuganira na mwebwe nzosangayo rasurejo yamaze kumfatira ibihano nzosangayo mwebwe mu nkonda na yuko nakoze kudeta nzosangayo ijya mihari igwana ahubwo imbonyi zondasa ati none jewe nza hariya gushaka iki ati nzoguma ngaha nzopfuba uzoza tuzoyoka rero mihari igwana mwace uvuga ngo nizo biganira arusha oya mihari igwana yaraje kuko yagitevye none twatanguranye n'abanyangoma bose abanyangoma barabagwaye erega abanyangoma baravuye ndabwire vyagenze jewe naraje urya twebwe twaraje kuvumba ibiganiro yarusha niho nafungiye twe twaragiye wafunze wagiye kuvumba ibiganiro turavuze tuti dutegezanira guca mu biganiro kuko natwe turafise uruhara rwacu rukomeye hanyuma tugiye banyangoma baca n'abaminani bacavuga ngo hariho ngo abasoda ngo bo kwa Buyoya ngo baje kwica ngo abarundi b'impunzi muri Tanzania baca baradufunga
badufunze we mwitwa basoda bo kwa Buyoye wese nakubwiye ko nigeze kwa mayibo bi Dar es Salaam hajya bari bagarutse kutuba ku bwa kabiri hanyuma jewe singenda bacira umwanya y'inzu camburi yo nta rero rofete ko twagiye kari twebwe twarabagwanye bagaca batwagiriza urumva kugira ngo ntitwegere n'ibyo biganiro twaciye twitwa kwa Buyoye twarahaboneye ibyo byose yafe nagira ndabasigurire mucamubona ivyabaye cyatumye tembagazo kandi panga kandi kahise kakiri gihugu kariho kamenyekana kuko igihe twavuga ivyo biganiro hari 1996 ngaha bitangura kubera Perezida Nyerere yari yababaye nuko umugambwe Sawanyafrodebu n'umugambwe Iprona bavuganira imwanza atakintu bashitseko barashitse ahabaha agatangazo ndakishira agatangazo kari kanditse ku rupapuro rumwe boshira ku mukono hanyuma uwo muri Iprona aranana aranka ngo sinshobora n'amanyama menshi ane kuba karagatangazo Nyerere nawe abantu ntibari bamuzi Nyerere babona ari umutama yebereye kuriya mugo hagiye yamugwanye akomeye urabona n'ibyo yafashije hariya muri Afrika y'Epfo ati nta kundi iki kibazo ndagishire abakuru b'ibihugu bo muri kano karere ati ngiye kubatumako ndabahera raporo agiye kubatumako ndavyumvise nshafata indege ndamusanga i Dodoma ariko na Perezida Mukapa namubwira nti ngibi je byo nipfuza kwiyo nama y'abakuru b'ibihugu boshikako icambere jewe ndumukuru w'igihugu ndafise akababaro kubona njeje umutekano w'abarundi mugabo nkabona abarundi birigo barapfa keshi bicwa atashobora gukora ndabasabye rero muzana inteko mu Burundi zikingire abarundi ntibasubire kwicwa tica kabiri ndabasabye mutegura ibiganiro kandi muri ivyo biganiro mushiremwo n'imihari igwana ico gihe yari CNDD na paripehutu ni muyishiremwo muce muhamagara n'ibigambwe yose tijewe mwe twavuga kare tijewe ndumukuru w'igihugu ikizovamwo cose nzocemera uko kivuye mu biganiro turagenda yarusha uwo munsi ku itariki 25 z'ukwa gatandatu mu 1996 turabishikako haragera igihe rero abakuru b'ibihugu babaza je ndavuga uko nabibwiye Perezida Nyerere na Perezida Mukapa baraheza barabaza umushikiranganje wa mbere yari Nduwayo ati mushikiranganje wa mbere ivyo Perezida w'u Burundi avuze wowe uravyemeye ubwa mbere agirwa gutya agiyego arana hanyuma hari umukuru w'igihugu avuye hasi ndavuga izina ati erega tutumvise aho mushikiranganje wa mbere ahagaze ntitwemera mushikiranganje wa mbere ati ndavyemeye ivyo mukuru w'igihugu avuze mugabo bwa kabiri ekada mu ntango yari ya tuvuyeyo rero dushitse ngaha twavuze amajambo ateye kubiri burya muri leta uri umukuru w'igihugu ukavuga ibi umushikiranganje wa mbere akavuga ibi umukuru n'abashaka akavuga ibi kaba yakacagari leta ntibikiriho bwa muri ko murayija hanyuma ayivugira uko ubo proda yivugira uko bigenzo haheze iminsi niho ngira ngaruke kuri we ya rero acagenda ku radio aya maradiyo yanyuga mugo yari radio y'igihugu cy'ugiye yari radio ati bagiye kuzana inteko zo hanze ati sindavye ati murabona mugo ndavuze ati sindavyemeye ariko bari kwereka ababwa abantu ati muvyange inyuma aragira kudeta irabaho nakubwo twabonanye ngaha abakuru b'ibihugu bacafata ingingo yuko agiye kudufatira ibihano barafashe ibihano bikomeye cyane gose hanyuma barafatira n'ibihano rero nta Perezida Buyoye
ariko aravuga ibiganiro rero hamwe navuga ntina sendede izemwo hane uca duhuza gaha hamwe yaja gupfunga Perezida uyo yaca avuga ati jewe nje muri ivyo biganiro hagiye umukuru w'igihugu no muhutu hagiye userukira umugambwe Sahwanya Frodeo n'umuhutu bahamagaye na sendede irongowe n'umuhutu bahamagaye na paripehutu irongowe n'umuhutu urumva ati jemba wande mayugi yarakitwara mayugi yarayitwara mugabo ariko aramukura nawe yaravuze iyi product hanyuma agiru ati nikoraniro ry'abahutu ati ibyikoraniro ry'abahutu ndiwe naca mvuga nti nanjye ndi umwami w'abatutsi hanyuma rero mugabo akitwa ko ari wabaserukira kandi Jerome mwakoze gutegura kino kiganiro Perezida twe turiganira kuri bizodukiza hanyuma rero ibi nivyo bitegura Imbonokazoza hanyuma rero mugabo hari ikindi nari natanguye kuvugana n'abantu muri Sane Gidio ndababwira nti jewe narabonye ivyiza mwakoze muri Mozambique murafasha umuhari Frelimo n'abawugwanya kugira ngo baganire natwe mudufashe muganire bari bagiye bahamagara abantu baca guhamagara abantu baza baramumviriza i Roma haragera igihe kimwe rero ivyo biganiro nari nasavye Sane Gidio ko bitagura bahamagara abantu re Sane Gidio mugabo boyo yari yagize kudeta ari wari president aragendamwo mu mpisho atwaye abantu utavuga amazina yabarazwe yabyo batandatu agaciro cyane top 10 hari abantu Mandela rero yigeze gucuro baza avuga ati top 10 ndayibutse baje inyuma aho hari icenda ni abo nibo batumwe bayagaragara tabu mukuru w'igihugu aho hari icenda n'indwi agiye yaza yatembagaje hari icenda n'indwi hama rero yaratagwa ibyo biganiro mu mbisho mugabo inyuma sinzi uwamenye akabango wari we sinzi ko ari we kuko yabigirana na sendede na nyangoma hanyuma abigize hano muri Iprona baca bava hasi ati waduhemukiye ibiganiro acarafuta harero kugira ngo dushiki Arusha urabizi kugira ngo dushiki Arusha gwabaye urundi rubanza inyuma umwaka wose mugabo urumva ukuganira kuko ujye kuganira ntuza kuganira n'umuhutu cyangwa kuganira n'umututsi uganira na organisation ni organisation hanyuma ukaraba n'ivyumviro nawe ukarondera ivyo vyumviro uheze ukaza ugahangana navyo urambabarira nashatse ako kari gakenewe kereka tugaruke ku Imbonokazoza Imbonokazoza burya ni inyubako y'amerekero none se barundi inyubako yose igira inkingi nkuwa barundi harabusanga hari haradukurikirana yibereye mu mirima ariko haradukurikirana yibereye muri bajaje agenda aravuza karadiyo cyangwa ariko arakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi iyo nyubako y'Imbonokazo y'amerekero izo nkingi zihagaze ko mbaraho araho umuntu akenera kuziye ubivuze nk'abibonye ntubona ko ari inyubako nyine iboneka ko ari inyubako nyine ubona ko ari inyubako ifise inkingi zitanu ni inyubako ifise inkingi zitanu ahubwo reka tubanze turabe mbega Imbonokazoza yavuye yego niho habakomeye kuko ucuraba uti none birashoboka ubwa mbere nakubwiye yuko Imbonokazoza ibanza kuva kwishana je nakubwiye ndakunda gutunga kandi ndakunda kubona igihugu gitunze icambere jewe namafise mu mutwe yuko abarundi bategerezwa gutunga ubuze ndakunda gutunga nayiko ndibaza ko hari umuntu badakunda gutunga iyo babikunda bakora ajyo kazona umuntu w'ikinebwe ntakunda gutunga akunda kurya ivyo arayariye bikabiheze gutunga rero no kubona yuko abana bawe nabo bazoryako kigutunga bitangurira mu mutima rero ico gihe rero je ndavuga nti none ko je mbona nashoboye kuronka ubuzima bwanje ntakuye mu mushahara ari ibikorwa nkora abarundi bobo ntibishoboka jewe natanguye kubaza nti abambere natumye
baye umukuru w'igihugu navuze nti genda mu ndabire ibihugu biteye imbere mu ndabire Ubushinwa mu ndabire leta zunze ubumwe za Amerika mu ndabire na Singapore umuntu waho ameze gute kugira tuvuye ko dutunze urumva abantu bazi uko ngo hatunze ngo abantu 10 baba ba miliyarderi mu gihugu ayo mahera bafise baca bayagaburira igihugu cyose bagacavuga ngo igihugu rero ngo ntuze ngo roveni ngo ku muntu wese ngo ngana gutya naho nabantu 10 bonyene bagaca bayagabanganya ugasanga ugiye hariya mu rutoki bagwaye imvunja ugaca bagwa igihugu cyarateye imbere rero suko ndavyumva ndavuga nkeneye kubona umwene gihugu waho ingene ameze baragenda barabizana yego nivyo jewe igihugu ntarajamwe ni Singapore gusa muri ivyo bihugu byose mugabo muri leta zunze ubumwe za Amerika narasanze abantu bararamwe barabara kubikarato neza ndabibonera amayibobo bamwe nyene basa nabi iburaya narabonye abantu bariko barasega je naragiye umunsi umwe Roma mbona uri kwarasega ntabwo nje ntahaye umuzungu nanje ucuramo namuhaye 10 ya amayero 10 ubwa naje mvuge ko nahaye ufashije umuzungu mu Bushinwa niho nabonye umuntu asega hanyuma ncavuga nti muga mubanza kumfotora mudufotore ndiko ndamuha yace yiruka urumva nabanje kuraba rero ibihugu biteye imbere umwene gihugu waha bameze gute bamaze kubinzanira ndavuga none mu Burundi ntibishoboka ko mwene gihugu w'u Burundi ashobora kubera uko ivyo maze kubibona ndavuga nti tubirabe turafise ibikwiye kugira buko duca turaba dufise ibiki ngaha mu Burundi umuntu yokuramwe amahera icambere ni isi ico nico nahereye ko isi be n'imvura yacu nsanga kubera jewe umunsi umwe byarigeze kuncaganya ndabona yuko kuronkarasiyo bigoye kabisa je ndahembwa ibihumbi 94 nkapanga inzu y'ibihumbi 80 abaje kavuga ati nzobaho gute ncaniruka mutoyi ujya mupato mutoyi twaruberuto n'ubugenzi acago peshi inkoko z'ibihumbi 150 imisi candarayorora narapanze igituru nacenda gipanganye mu mutoyi igituru cy'igipangana aho norera za nkoko ariko mu mwanya mutoyi narungutse amahera ryadende ndalisubiza hanyuma niho rero natangura ivy'uburimwe n'ubworozi bukebuke hanyuma nkava natera imbere ndonkaho mbanga hamwirohero mu nzu ya leta iyo nari maze kumushikiranganje sanga hari urupangu runini bashinga haje no hasonze ncangura inkwavu nzana imbata nzana inkoko z'inzungu n'iz'indundi ukubita muri uwo rupangu yego ncambanza yagazo mbanza kwikuraho ndima amashu ukuraho ibisharizo nari mweregarega none wewe ushoje ucambere baza kurondera ivyo nico cari cabe hanyuma rero gushikaho nsanga nabwiye madamu ntije sinzosubira gusoma kuva ubu ngo noye tuzorya iki ntigenda kwereke umuntu nibuka n'umuntu yaje kundamutsa asanga ndiko ndarima ndamuhisuka muhisuka ari wewe ugume ngaho wicaye ngaho nanje ndiko ndakora ucudira ivyo mushitsi umwakiriza isuka yego yararimye isaha yose yagize ati hanyuma aheze cyavuga nti muya musterere bagomba gukivyago sakaye banje ariko niho nagiye mu bisanzwe nikijya bavuga ngo kwiga burya kijya bavuga bati mu Congereza ngo learning by doing burya icigura kironka uri kurakora urugambo rwiga uri kurarukora niho rero nabona yuko abarundi bishoboka yuko bashobora kubaho ugafungura ukongera ugashora kubera iki aho naho nabonye aho wiri urari mu munsi naho mera gutevyeze ntubimara ku munsi no kuva yuko uri iminsi 6 mundwi utegeza kuzoronka ico ushora ndavuga nti rero nabonye iriho nsanga hariho ubutare Uburundi ndaraba abantu bazo Burundi baza ngaha mu Burundi ngene bagenda banezerewe bavuga bati ahubwo atasha genda ararira turavuga nti birashoboka rero mutaye turabufise ubutare mu Burundi ko tuwufise hanyuma rero nkubwira ikindi igihe bavuga ngo mbona kazoza ngo 2025 yego jewe ndibuka batubwiye ngo humiriza bari ba ambassadeur Perezida NDAYISHIMIYE ngo humiriza baca bagira amafoto barashiragaho ngo kanura ngo hera umonje bw'ikene izobimeze ngo higene ngo zizobimeze ngo higitegere izobimeze gitekane n'iyoroke ko yari imeze
hanyuma arabivuga je arabwira ntibi buriko buravuga ntibizopfa bishitse ucura bipinga nta mu 2025 bishoboka ivyo bintu ucu bipingiraho nyene baranababaye bati kubona umuhanuzi akomeye w'umukuru w'igihugu ashobora kubeshutsa umukuru w'igihugu ivyo yapanze je ndabwira nti ni mu ntegere kugira ugira imbona kazoza ubanza kuraba umurindi abantu bariko mu gukora ubonye uwo murindi niho ucubona ukiha uti ndavye mu gihe kingana uku bazabungutse kuko urumva nk'ubu urarimwe urarose nk'imiliyoni 100 mu mwaka uza aho hantu hava miliyoni 100 hazoswe hava izindi zimwe 100 wari ufise waciye utangura kubaka akazu mu mwaka uza izindi zica ziza mu mwaka ukurikira izindi ziraza urumva yuko wihaye imyaka 10 imiliyoni 100 ku mwaka wumvise miliyoni 100 nayo ni menshi erega ndabikubwira ko bera jewe maze kuyakabakaba mu burimo yashi cenda yakarako kwe n'ubu zurabe je birayazokwimbura tugere kandi bugarama gushira imbere uburimyi ukacuraba n'ingene abarundi bafise udutongo banyenyagura nta kantu wacibona dutangwa kuvuga ngo abantu bashire hamwe amatongo burya bibaza ko burya rujuju hajya turaturiko turondera ingene umwimbu udugo uzogenda uraye mukanza ntibarava mu matongo yaraza genda urabe urya muri mubona mu ushitse matongo nkubwire hagufi mugabo hose burya mu ntara yakayaza niko bimeze je nabonye ahantu hafise hectare 50 bagashira hamwe muri Butaganzwa bavomera muki ndavuga nti abarundi berevutse urumva rero ikintu cy'ukurikira curaba umuvuduko abarundi bariko umaze kubona uca rero ucapa yambona kazozo uti je rero ndavye abarundi kugira baze babuko ndabona umurindi hohera imyaka ingana uko muguca uvuga uti none birakwiye nkobo nk'akarorero cy'abantu banyononeye n'abantu bitwa abakozi ba leta abitwa indongozi kuko baracatonda bagiye kwicara bavuga ngo ngiye ku kazi ugiye gukora iki ntibagiye kugikorwa bagiye ku kazi ntagiye kugikorwa mu byari bisanzwe umukozi wa leta yari nk'umukomanda ariko akomanda za nteko z'abarundi kugikorwa no kuvuga ni waba uri mu buvuzi mu bushikanganje bw'amagara y'abantu uteza kuvuga uti abantu bategereza gukora kugira bakore bategereza ko bafite amagara meza none ndiko nkora iki ukazibona abantu bose bafite amagara meza n'ugwa yaca avugwa n'ingoga kugira aje kukivi muga nk'ubu urasanga abantu bo mu magara y'abantu agiye kwiyicarira hariho abantu uno munsi batazi yuko batazi niyo amahera leta ikoresha yavo azi yuko ari igisanduku kiri ngaho cyuzuye amahera nico gituma uzokumva ngo mbere rero uno munsi turahagaritse akazi ngo mutatwengeye mushara kuko ntazi yuva umenga gahagaritse ya mahera caboneka kubera ntavyo bazi aba rero niba bariko baragora kuri uwo muvuduko uti rero inkingi nico rero tuvuga tuti icambere warumvise uruhara rw'igihugu kubera bavuga ngo engagement de l'État abantu bazi rero ngo nuruhara ngo gw'indongozi gusa ubutegetsi bw'igihugu igihugu burya twebwe twarihenze mu biduteza inyuma nikibita ngo leta ni igihugu cyose umwana igihugu wese abari engagement de l'État no kuvuga uruhara rw'igihugu ni twese nawe urimwo na jewe zaba indongozi babene igihugu nico cambere uruhara rwabo dutegerezwa rero gukora ibishoboka byose icambere uruhara rwa twese amahoro none amahoro nayo indongozi gusa dutegereza kuba dufise amahoro dutegereza kuba dukora neza hari intwari bereye atamuntu arenganywa abantu batirirwa kuri sentare kuko hagiye bwiriwe kuri sentare n'uruhombo kwituga ry'igihugu kuko ntiwakoze wiriwe wagiye gusaba ijambo kwa musitanteri ukiri kugataha uko ejo ukagaruka n'uruhombo ko kuri sentare ari uruhombo umuntu abahebera yutwiwe ntagene no kutuburana kandi iyo hari rero igihugu hari umutekano abantu babanguranya bitarononekara ngo biriko baja kuburana niho rero igihugu kireke kugenda gugu ruhara rwa mbere inkingi ya mbere ifashe ya nyubako no kuvuga no ruhara rw'igihugu ubwa kabiri ni ingene utunganya itunga ry'igihugu nk'ubu uri kuraraba gutunganya itunga ry'igihugu urara nk'ubu iyo tuvuze ngo dukoreshe amamashini kugira ngo dushobore nk'amakori yose yegeranywe twongere ihera ryose rivuye mu gihe cy'igihugu ribihera rigiye gukorera umwene w'igihugu nico bita efficacité économique nta fraude ibaho ibintu amahera yose arinjira ayinjiye yose asohoka agiye gukora ibikorwa by'iterambere urumva yuko nk'iyo n'inkingi harimo akantu ko kugwiza umwimbo hariho rero n'ikindi
burya rero nico nama nkunda kuvuga intwaro rusange na demokarasi ntibisa equité sociale niyo ntwaro rusange bisanzwe ahantu abantu bose uvuga uti bategeza kugira ubuzima ni hahandi baca bavuga bati kirazira kurya utakoze burya uriye abandi uba wiyivye kuko uriye abandi iyo utarima ntakaje ndatangara umuntu ugenzamo yambaye neza atahakora ataharima je bitaba bintangaza abakora hutazi aha aho ntazi naho ni mu busuma aho ntabanzi kuko uwiyemera araja kurima cyangwa akora kwana kagahembwa muge mu komisioneri burya n'umugwiza ukene bajya rero burya n'aba escrow n'aba komisioneri n'abasuma bajya bose tubona babaye neza atanahamwe bakora uzoca bibe urumva rero equité sociale kijya nuko mu Burundi abantu bose abumva yuko aroraniwe aroraniwe atawurya ivy'abandi atawugira ikiyo n'inkingi ya gatatu iya kane ibidukikije ibidukikije niyo nkingi imbere ikomeye cyane no kuvuga isi yawe kazoba yagiye hakazoba hari uruzuba ibara riba ariko gwaye ihindagurika ry'ibihe nimushobore guhangana nimuhangane hagera niho uhora wumva tuvuga tuti turime duce n'imiserege dutere ibiti bibana n'ibitego kuko hari uca yumva ngo ngurumva ngo ibara riraguye ngo afutse inkaratusi ziranduka inkaratusi muze muraba n'uwaziteye nta nyunga afise ubeshi baratagwe kubibona mu guteye amakereveriyo ugatera imihumure imiremera hariho ibiti bibana n'ibiterwa birava mu imbaho birava mu inkwi kandi ukogera munsi hakaba ivyo kurya je narakunze abanyanyanzarake bararimye bigazi ngo rivyo birimwe amahera bace basanga n'ubundi bace basonza kuko amavuta ntuyarya ubu ufise amahera rero bijya nivyo nkunda kuvuga nti kugira amahera ntaca maze utagira ivyo urya nico gituma rero abanyanyanzarake jerace ndabwira nti ntaca amahera nimugire menshi cyane kugira muze muce mugura vyinshi menshi cyane hacaza igiterwa citwa pacuri giterwa inyuma munsi y'ibigazi nuvuga bace babwira ngo ubu dusoroma hejuru no hasi nuvuga yuko nivyo biti turatera ibiti bigaca bibana n'ibiterwa ugaca usoroma hasi nico giti naco uragisoroma ibidukikije rero n'ikintu ca mbere gikomeye ni inkingi hanyuma nibi vy'imico n'akaranga ibi tuvuga tuti niryo tunga rusangi dufise itunga burya niryo rituma ba mukerarugendo baje nabo babazanya amahera babaza amahera iki kirere cacu ciza basanze nk'ubu Burundi bwose bwuzuye ibiti bwose ari shamba abantu bose baca bahungira muri ico gihugu niho baca baza kwibera urumva ivyo byose ni inkingi zituma iterambere riza iya gatanu ni imigenderanire kubera iki imigenderanire je imigenderanire abantu ntibazi ngira ngo igituma burya imigenderanire mu gukingira bene gihugu kugira bakore bisanzure mu gukora hirya no hino uteza kubona ko abantu bawe igihugu cyose bagiyemwo bafatwa nk'abantu kugira ngo turashora tuzoshora hanze urumva turaja kugura ibindi hanze birero bisabwa ko abarundi bagira uruja n'uruza bakagenda hanze bigakunda niho rero imigenderanire ikomerera kuko igihugu mutagifitana imigenderanire myiza nomwe na gihugu agiyeyo ntibigendanire iyo nkingi y'imigenderanire bwo ntiyavunitse iravunika iriho kuko nikimenyamenya hari indwi zibiri zirahera utabonye isi yose iri ngaha mu Burundi kubona rero isi yose yaraje aha mu Burundi birerekana yuko ico rero bita imigenderanire novuga abo mu bindi bihugu barazana imitahe abe wacu nabo bazojana bashore bijya rero birerekana ko ibintu ari byiza izo nizo nkingi izo tuzikoreye ko rero tugakora neza kiya kirangamisi twihaye ahubwo mu myaka itarenga 10 mwoshaka kuza mubona Uburundi bwa Perezida NDAYIZEYE izo nkingi zirahumuriza iyo nzu irafashe erega iyo uriko ugira imbono ubwa mbere wewe uyizanye harashobora kwibaza bati ariko ararota n'abaca bavuga bati Imbonokazoza ya naka ibintu byose buriya uja muri politike uja mu iterambere uja hehe itabura ku ndoto hamuti mu mutwe wawe ukaza uti bega iyo ndoto ndayigire gute ko hari umuntu arota aguruka akamenya ati naho ndota nguruka sinzoguruka urazosoma ingene wakoze ndege none nte ugende batanze nande urazogenda byagenze niko bigenze uruho none ntiyagurutse niko bitangora aha rero
nivyo urarondera uti bega Uburundi bwoba gute mu myaka iyi niyi ubu twafashe imyaka 2040 Uburundi bwifashe 2060 Uburundi buteye imbere birashoboka kuko ugiye no muri kahise k'ibihugu byavuzwe urabona ingene vyagenze yavuze Ubushinwa Ubushinwa ingene bwavuye mu ntambara bwari burimwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 949 Mao Tse-tung ari wabaye umukuru w'igihugu biraza birashika baratsimbataza intwaro yabo baragira intwaro ifise imizi ishingiye ku mugambwe w'abakomunista inyuma harazicyumvira ati ibi rero ntibikwiye niyo haza ca cyumviro ca Deng Xiaoping ati turonde ni twoteza imbere rero igihugu bimwe biboneka igihugu gitangura kwiyugurura gushika naho muri bwo by'imigenderanire avuze n'abanyamerika bari bahanganye n'Uburusiya bagira bahanganye ko n'Uburusiya mugabo kandi bakagira bati Ubushinwa ntibugende ku Burusiya cyane bagira bati tugende kuraba ingene twovugana n'Abashinwa mu gihumbi kimwe n'amajana 972 Perezida Nixon yaragiye mu Bushinwa barayaga n'Abashinwa inyuma urabona ingene rero Ubushinwa bwaciye bugenda bufata boro ikibazo ca mbere mu vyerekeye imirimo isahiriza atarabashirwa gusa ari isi nzima gushikaho bashikaho bita Ubushinwa ngo ni l'atelier du monde uzorabe n'amazu twubaka ngaha atwubakisha iki byo dukora mu Bushinwa ariko Ubushinwa babanje gufatira ibihano imyaka 10 yego bafatira ibihano imyaka 17 bwo gitango abanyamerika na Korea y'Epfo niko vyagenze kubera iki bavuze bati twe dukora amasaha 28 ku 28 nabo batamategeko mpuzamakungu batimo yaho Nyanza ati rero muraho Nyanza ateye akazi na muntu ko muvuze ko abantu bareza gukora amasaha 8 cyo tubana bariko nababwira ati hagiye bagofata ibihano mugani ukanura urabona rero ariko perezida uriko uravuga akantu k'imigenderanire twebwe inkingi y'imigenderanire uravye nko mu kibano birahumuriza ko yegagiza ati isi yose yari ngaha turaza bigaruka ko kumbure ishinge isi yose yari ngaha mu minsi heze aha mu mbari aha n'amahoro ndabwira abantu hari igihe umaze gushikira imyaka ngiye tubaze gushikako iyi myaka y'inyuma ya sasita ikintu kibona uko kiri ukagivuga uko kiri rimwe na ukagira uti uwo mbwiye aracuba canke gucupa bwo bidakivuze harahindutse ibintu byinshi mu migenderanire y'u Burundi n'amakungu uravye ko byari bimeze muri iyi myaka 10 y'inyuma nawe nibyo yavuze amanama abera ngaha naje naragishije amanama Perezida yanuzeye ya dialogue sociale haraza ibihugu 200 byo muri internationale francophone dialogue sociale ejo bundi ngaha ntandwi zibiri zihetse nukuvuga baraza amakoraniro twajeje nama ibihugu vya Afrika hari haje 49 ngaha biraza ariko ahandi imbere waravuga Uburundi abantu ntibazi abantu bakirabira hanze kuko ico teza kumenya nuko naho kubaka ubutunzi bw'igihugu utiyuguruye ku bandi usanga ushaka kukugora mbe niyagenda karimbizi nuko bivuze akarima byinshi akuriya bishora ico bitera ingorane kumbure jarama yavuze nk'umurundi ahantu havorondera ibindi avuze ngo Rwanda uribuka igihe navuze nk'umurundi uribuka kuherebutse umunsi w'inkerebutse nga mu Burundi kugwaruka nta munyarwanda kazi yambajije ikibazo yari yaje mu nkerebutse ntiyari yaje ngaha yambajije ikibazo wenyene kandi ikibazo kijanye n'iterambere uno munsi ugenda Ingozi Muyinga Kayanza akubwira ati jewe sishobora kugurisha ikiro cy'ibiharage 3500 nabonye aho bizivye hajya hakurya avuga ati upfumundasa abarashorayo hajya muri fraude binyegeje bikubwira ibyo bigendanire babikomeye urumva umuntu avuga ngo hajya hakurya birazivye sishobora kugurisha bizimutse gahanagiye hariya akemera igihugu akaciba atamakori ataki akagenda mu bintu babi rero ibintu bijanye n'ibigende hajya n'indongozi zifise uwundi mutima zifise ibyifuzo bibi abene igihugu ntibigera banga b'ivyo bihugu
mbere washaka uzorabe mu Burundi mu minsi yahera by'abahutu n'abatutsi bahuriye hanze wacu usanga bose bariko barasangira ngaha bahugira ngo mu Burundi biracika ku by'abahutu n'abatutsi urya rero ngabwire ibintu bijanye n'iterambere burya ni ibintu by'urufatangane nico gituma utashobora gusiga ko imigenderanire irimwo Perezida NDAYIZEYE izo nkingi zavuzwe n'imigenderanire irimwo n'ibintu byo kugwiza umwimbu no kubifata gutyo kuko burya igikuru dufise cambere burya n'amahoro n'umutekano mu gihugu burya iyo wajyamye neza ukabyuka neza ukaba wafunguye ivyumviro biraza ubu nico gihe turimwo nico gihe turimwo uko dufise ayo mahoro tugomba kwiyumvira ingene dutera imbere izi nkingi rero nizo kuko nuko ubiravye usanga leta iriyangaje iravyitayeho cyane kandi urabona nibi biganiro vyose turimwo niyo ntumbero urabije nibiganiye zijya table ronde niki no kugira ngo ara makungu ari natwebwe dushobore kuvyumva neza nico gituma ibi biganiro tugomba kubikora kenshi kugira ngo uyu mutekano dufise utuma dushobora kugira ivyo vyiyumvira ube tukomeze dushobore kwiyumvira kazoza k'igihugu cacu ubu rero turi muri domaine ya gestion pratiquement technique y'ukugene tugomba kubaho kubera yuko turabana giza kubera yuko tutariko turashaka kujyana rero ikintu citwa guhungabanya umutekano tugomba kucamirira kure nico jewe nsaba abarundi cambere abantu bose bazana bene ivyo vyiyumviro hama rero tuje ku kivi kuko izi nkingi son excellence yariko aravuga nizo ingene twotera imbere mu vyerekeye ubutunzi bifise amababa menshi uburimyi turakeneye untoze ubutare n'ibindi vyinshi ubudandaji n'ibindi vyinshi ndibaza yuko muri ja vision birimwo n'imyuga ikizamo hahandi ubwira tournevis cyane kubera yuko bujya gutera imbere ikintu bita ubuhinga kirakenewe kuko ubu gusaka gutera imbere wiri kugenda n'amaguru gusa nka kwa kundi kera umwana agiye kwiga imuyinga yava ngaha agenda n'amaguru akigaba indwi yose ivyo tugomba kubivamwe nari tugarutse kuri kaya kantu ka tournevis urumva uvuze ati ubuhinga burinda gutera imbere none uracakurikirana by'ukuri cyanke murikiranira kure urazi yuko nirirwa mu bya politike cyane byo gufasha Union Africaine n'ahandi ubivyerekeye umwuga ubwa mbere na mbere hoho ivyo nize bujya mu bice bitari bike cyararenganywe urabona nivyo washaka ku colonel ntivyakunze bijya byarakunze ntuze ko nagitwaye mugabo nivyo narakomanze kayaga ni ubona ka commande mason excellence agenda ka kizigenza kaje nije navumbuye aho kari kajya rero donc ni ngombwa rero ngo dushake kuzana ayo mahoro n'uwo mutekano kugira ngo inkingi za demokrasi inkingi ziterambere zifate iterambere rero rirakenewe kujya ariko arabisigurira gusabikanya birakenewe kandi bijya yasiguye n'icyo cyo gusabikanya nyene kira cyo gusabikanya kirakenewe cyane uti kubera iki umudandaji wari we wese cyangwa wahinguye ibintu wari we wese nahingure nakora ibyo ashoboye kubera yuko afise amafaranga meza no adafise ababigura azobikoresha kazobijya ifo kwa bafise abanyagihugu babigura je namba ntanga uburorero kenshi bw'iburaya usanga n'umuntu adafise akazi bamuha amafaranga no kugira ngo ashobore kugura ayo mafaranga ava mu bahinguzi akagenda agaca yongera akagaruka kuri nubundi buhinga bujya kugira abanyagihugu bafise ubukene nibwo bukene bubinyakuja kuko kugira ibifaranga byinshi nkaho ugenda aha muri banki ugasaba inoti z'ibihumbi 10 kabura niki uko bimara amaze kunshikira kijya n'ikimenyetso kibi yuko abantu babika amafaranga yabo mu mazu mu ngono hako amafaranga aja muri banke uyakeneye akagenda gasaba ideni akayakoresha
ibi by'amafaranga mva makungu abantu bayaronka bagaca bagenda bakayabika hanze nico gituma ifaranga ryacu rigenda litagaciro abo bantu ntibakunda igihugu nico jewe mfata muri domaine ya economy ariko ico kintu cy'amafaranga ukikivuze se barundi ejo bundi ufata inoti uzihindura ibikaratasi ubwo ni twiko byahindutse ko byarahindutse ibikaratasi hari baragujije hari abantu bari twaragujije tuzana shasha ariko ragira nkubwire aha turi muri cya kibazo tuvuga ngo gutunganya ubutunzi burya kade nkubwize ukuri ngo ndazi ko ari abantu bagwanya igihugu baciye mu butunzi burya zijya noti je maze kuziraba izagarutse ngasanga hari noti zari zikiri mu mapaki zizinze nagwa rukaratasi zazise ko berube ari shasha zitekeye yego zitekeye nukuvuga n'umuntu yazijanye adafise umugambi wo kuyakoresha ara kuyanyegeza aranyegeza hanyuma rero bugico bashaka barazi ko zijya noti zibuze uko mu noti zashika miliyaridi amajana 5 ugasanga nta ni miliyaridi 70 zikiriko zirazunguruka no kuvuga yuko leta yacigenda igakora izindi noti zingana ni miliyaridi amajana 5 leta igacizijana ngo zigiye gusubiriza za zindi nkuko mega zarahiye zaraheze uwo muntu mubi rero nawe aca fa za zindi banyegeza nyene agaca zigarukana kazita ngaho mu bintu cyane ubutunzi rero nico namamvuga nti ukazobona ihera office ataco wakoze riba ari gice gihugu burya amahera bijya baduhenda ngo amahero yapima ku munzane ngo w'amadolari n'amarundi sivyo no munzane w'umwimbu n'amahera nico gituma kera aho rubona bashoye ikawa haca hasohoka inoti nshasha kuko zabazingana n'uwo mwimbu mushasha waje n'ikintu gishasha wimbuye amahera rero burya ni nka birete niko je nkunda kubivuga no icemezo c'umwimbu wewe waragize kujya rero bashira mu kigega kera tutarazana amahera twaca tubika mu bigega tugaca tuza turaguza uno munsi rero ucugenda ukagurisha ugaca ufata rya mahera ukajana mu kigega ibanki rero n'ikigega hanyuma rero we kubera utabukeneye kuyakoresha hari wundi ashaka kuyakoresha ugaje amahera na y'igihugu agaca nawe agenda kuyatura muri banki hanyuma agatanga inyungu mbere wewe utafise n'umugambi uragira depo bakaguha inyungu nawe urumva yuko gusabika rero gukomeye kwa mbere bijya amafaranga nico kimenyetso cy'ubutunzi igihugu gifise iyo rero muyashize muri banki ni vyiza cyane burya rero ivy'amadolari uza kubipima ku bintu ukenera biva hanze utegereza kuba nawe washoye mu isaha ku bwangingo ushoye ibintu bizogugwa imiliyoni 100 z'amadolari nawe ntukure hanze ibirenza imiliyoni 100 z'amadolari uba wahovye ndice itoka ko tuba tuti tugwiza umwimbo bikomeye ejo nuko utaruhari nabwiye nti jewe ngira ngwane gushika ifaranga ry'u Burundi ribifaranga gifashe rifise agaciro n'ugwana nandi kugira ngo iryo faranga rike erega ingwano ya nababwiye urugamba rugwanya ubukene n'urugamba rugoye kuko urugwana ntiyambaye umwambaro umuranga urugwana ntagira ikigwanisho ngo kivuge ukibone nk'ubu reka nkubwire abantu bafashe bagashora ibintu hanze baciye mu binywabi barazanya amahera mva makungu mugabo nta na kimwe amari nukuvuga Burundi bwigeze wiyinjiza bagiye bashora ubutare ntuyabona garuka hakarorero nka tererare bashoye itoni 200 ntagiye n'ifaranga rimwe ginjira mu Burundi nuvuga n'ubusuma bwenyuke nuvuze ngo bashoye ibandi ya societe gende ibwimba niyo yashoye ade turiko turayishuza mugabo hajya ntiyacoye yonyene nimwe ndababwira ko igiturire giteza inyuma igihugu hajya abari kumufata yaciye abapfumbatisha abari kuvuga bati zana yarabapfumbatishije urumva bo baratunze kandi nabanye numva bazayo mu bintu w'intaja no mu ituka ry'igihugu igihugu kigahomba kubera igiturire ubure umuntu yorema yuko hazogera igifaranga wari kuvuga ngo bagwanye ni bandi urumva ko nko wari umugwanya gwanye ituka ry'igihugu ubure umuntu yorema yuko ifaranga ry'u Burundi hazogera igihe ariraba akavuga ati wewe wafaranga uraremye rero na munsi ntirigira agaciro genda guhakariro kamwe gusa ikiro cy'ibiharage aha mu Burundi nangahe ikenya nangahe ayo mahera ikiro cy'ibiharage bikugwa Kenya amashiringi y'amakenya n'amahera agugwa ibiharage ngaha mu Burundi no kuvuga arangana ni nakubwiye ivoka kuko ico ukeneye no kurya no kuryama ni yabivoka urayikeneye n'umunyamerika arayikeneye ni yaba wewe wabo yayiguze amadolari 5 nawe wawe ukayigura amajara 5 novuga yuko amadolari 5 angana
jana 5 y'amarundi none wumva iryo faranga ritaremereye uno munsi ugiye muri restaurant uja uno munsi ufise nk'amaheragana ni $100 ugira umunsi mukuru w'igihugu kabisa ufise amaheragana ni $100 uratumira abantu mukagenda mukarya mukanywa yajane muri Amerika $100 ugende kurya uhitana abantu turara nova rero nivyo bice bikwereka ko ifaranga rirafise agaciro hi Burundi nakubwiye kugira umenye ko ritagira agaciro ko hanze bijanye no gushora hanze no kugura hanze muganga hagati mu gihugu amahera y'amarundi yaririye mu Burundi urashobora gusanga umuriyoni w'amarundi yaririye mu Burundi bingana ni miliyoni 5 z'amadolari yaririye muri Amerika. Perezida NDAYIZEYE umuntu akomeje avuga ko Burundi buri mu bihugu bikenye kwisi yose bo babahuza na se barundi ngaha biva kuvuga mugabo je ikintu nashaka gushimikira ko ngaha ngo naza kwishira ikibazo cyane yego jewe ndabona mu Barundi harimo bigaba byinshi ibigaba yego kandi harimo n'abarundi badategera neza uruhara ico twita leta ifise mu kugira ngo amahangiro yose ubufise uba ubigira wigenga canke ufatiye nyene ku gihugu cose utezwa kuba wozuza mbere nkagira nti burya mu bintu vya mbere tuza gutsinda hakiri kare kugira ngo iyi mbono izoshoboka kandi izogushoboka nukumenya ingene dukomeza leta yacu kuko hariho abaruzi imigenzo ubu numengo nukwica leta kuko uri nkumu bayinaniza twinanize bayisambura none kandi agasambura leta ego biraboneka none ngiye ugiye ugafata inzira iciye kubiri niyo leta yashinze iciye mu mabwirizwa wumva ari byo ng'umuntu azana ibintu arangwe mu mahanga akagenda ikobero atereka mvugane nabarya bari ku mupaka batoza amakori ati nivyo abankenegwa ndamupfubatishe gatonya abatamiki rya kori rindi sindaritanye ntabayisha igihugu kuko bica bituma bituma ca gihugu kidashobora gutunganya inzego nyinshi gikeneye kugira ngo gikomere kidashobora gutunganya ukwigisha neza abana ngo bazobe koko ihagarariro ifatiro mu kushira mu ngiro yambona usanga udashobora kugenda kubaka bya bitaro nawo ibi narabisomye bya bitaro byiza dushaka ukarondera amahera ukayabura umuntu guko bayivuze afata amamiliyaride akagenda akaryamika mu nziwe uwo abakunda igihugu uzorabe rero ibihugu byagiye bishika aho bishitse ico kintu byarabishimikirako ejo mundi urabona aya marezo social yaravuga ibintu narabonye umuyobozi mukuru mu gihugu cy'Ubushinwa yagiye mu byo gukorakora baramucira urubanza gukorakora ashatse kuvuga ko yari kaboko baramucira urubanza urazwa bamuciriye gupfa sinzi ko bataramunyonga arabavuze ati kuko abagambanye igihugu kuko ubwo buryo y'iby'igihugu abahemutse buce butuma ca gihugu kidashobora kuyazanga uvuga ikeneye kugira ngo corohereze bene igihugu bene bombe Perezida Domicier none ngaye ko aravuga ngo hari abantu basambura leta isamburwa n'abantu bavuye beneyo beneyo ni beneyo none wewe nawe urabibona ngaha mu Barundi na Solese Excellence ahora bivuga kenshi hari abantu bafise umwina n'umuntu urenze urugero umwina w'ibintu n'amahera donc kuburyo ushobora kwibaza ati mbega uyu muntu yibaza yuko azobijana mu kuzimu ntahaga rero uwo barahari koko bintahaga ikujya kwisiha itakirisha kandi rero ntakubeshaga Jerome abo nibo nyirabayazana b'ingorane zose dufise ngaha kudahaga bafatiye ku bukene bw'abantu bamwe
gutanga ruswa kuronka amafaranga utavunikiye Ego kurya tuvuga ngo ni igihugu bene. kidafise abakozi bakora ngo bongere itunga ry'igihugu ariko bagashaka kujya badakoze Nego uvuga ngo ni beneyo abo wumva ari beneyo nabari muri none ko ariko tubana wo bitanguke kandi ugasanga ari ndumvise Jerome cavuze wewe yavuze ya leta imwe ndundi bavuga ngo basambura babagize leta ngo nabantu 15 leta ari igihugu Jerome n'igihugu cyose abo basambura uri muri leta nabari n'abajya bose n'abameza abo bose bari muri leta none je sindi muri leta uri muri sigo gusa sindi umutegetsi wewe aho tunayiramutswa wewe urumva nahoze ariko ubu bajya n'abarongozi barendongozi ariko mu ndongozi rero ntabayisambura boba barahari banyene cyo gituma umuntu agomba kwama ariko arakurikirana kuri perereza none ntahora ntiyama yabahanye ahubwo jewe simpora ndabiru sinahora ndabiru mu kirundi